Turabona mukije mwebwe mwese mukurikirana imbuga hwaniro za Erikomage murabi igiciro kidasanzwe. Igenekerezo rya 29 mukakaro umwaka wa 2024 niho umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yarangiza kahavani cyane urugendo rwitiriwe inkebuzo. Niho yashika mu gisagara ca Bujumbura komine Mukaza aho beshi bakunze kwita kuri nosiatire. Akaba yakiriwe n'indongozi za komine Mukaza n'abene gihugu isinzi hamwe n'amashamwe atandukanye n'imigwi ndangakaranga hamwe n'abatimbo bakaba bamwakiranye ugwezi kuko abamama bashe gusasa ibitenge basasira umukuru w'igihugu ciza cyacu cy'u Burundi. Byari byishimo ubona yuko abantu bose bari banezerewe kuba umukuru w'igihugu yashoboye gufata iminsi itari mike akagendera intara zose z'u Burundi akaraba ibiri mu Burundi itunga igihugu gifise nko mwagiye murabibona. Rero abanyabujumbura bishimye cyane bidasanzwe kuba umukuru w'igihugu ciza cyacu cy'u Burundi yashoboye gufata iyo ngingo yo kugendera intara zitandukanye. Nkuko mubibona wari umunezero udasanzwe, baryohewe barishima kandi byagaragara ko n'umukuru w'igihugu ciza cyacu cy'u Burundi anezerewe kuba garutse mu gisagara ca Bujumbura, aho nawe byagaragara ko yishimiye urugendo inkebuzo yaramazemo iminsi agendera intara z'igihugu zitandukanye. Kurikirana uko byari byifashe.